aha sawa rero aka kantu rero mubanze mugasevinge urumva mwamaze kumva kwanza ivyiza vya Fanira Vine akora nabivuze sindabisubiramo yego gusa Kicheche yamye arondera X-ray bam kuva kera kuva gikina vya bifire bivuga muganga Kicheche anatoa wazimu anatoa wachabu bamye bavugana murondera ko yazanye imaje mbi yari yakamewe na nyama gushikaho yegera kuri urabona projecteur aho ibiri azaraduza volume yongera amanura oya atekera nkitukana yari gusavuga ati ntibitagaje kubona abantu bimbwa rero bazi imbere ya kamera bakasha bavuga bati ngo twibwike filime siwe yasohoye ubwa nyuma ahubwo bwa mbere yasohoye ubwa mbere bivuze rero yabonye amavyuzi yamujwengeyeko avuga ati kugira iduke bikamvuga ko bisa azani cyabona nanje nzani kindi je mvuga ko filime itibwe nerekane n'ibituma nawe azane n'ibituma mbe twosanga naho ari we yayivye Hello people, hello guys, muraho murameze neza, ko bitameze neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe, Imana ntizonanirwa no gukemura ibibazo byanyu. So guys, ngira ndababwire kano kantu, nimba ushaka gusa neza, nimba ushaka kugira imishatsi myiza, nimba ushaka abantu bagukorera inzara neza, nimba ushaka ahantu ugenda muri salon bakagukora fresh, bakagukoraho rikaka nta handi, ni muri Angel Salon, ni Angel Beauty Salon, ubasanga mu bwiza kwibarabara rya mbere kuri hamande ya Hotel de la Ville. So guys, uno musi rero numva no twenga numva no kominduru fise umunezero udasanzwe aho tugiye gukora ikiganiro numwe mu bantu muzi cyane yitwa Mayeri amwite Kiramvu. So guys, uno musi rero tugiye kuyavuga kabisa, nezere kutaracikwa na kino kiganiro kubera ko kiraza kuba kirenze. Mayeri VP bro, karibu kuri Senga Media TV. Senga Media TV neko tutabanje gusenga. Tuye twasenze inbox bro. En plus dosora nduva kwa ikinyamakuru c'abantu bihebeye Imana. Abantu basenga sana. Basenga sana rero. Nivyo tuza kuvuga nibaza ko biba byihebeye Imana. Ni ibintu byo ari ibintu biri mu Imana. Rero reka tubanze turukane Satani. Twimara amazi tuvire mu kayira, ituvire mu kiganiro. Mvuga ati hello my people, abagenzi banje mwese abafana banje abanyamuryango yego en fait buri muntu wese akunda ireresi ndundi mbanze ndamubwira ati mwubaho muramukije yego kabisa. Mahera amakuru y'imisi bro nameza mutama karagenda fresh karaza kuko ndashima Imana ndameze fresh yego. Okay Maheri, uriteguye rero sasa no musi tuyavuge ataguca ku ruhande dushiremo kuri kose tuvuge ibikenewe kuvuga nibaza umaze kuvuga Maheri jewe nk'umukinyi wa sinema ugacongera ko kandi Kiramvu yego ahumba ngiye mu mwuga wo kumenyesha amakuru kabisa, uri n'umunyamwuga. Bivuze rero mvuze ati Kiramvu urumva no kuramvurura nyene abanzi baranzi jegiye kuri kamera nta muntu mbaje gusega ni icumbaza cyose ndakwishura iconzi cyo ntazi nyinumira nawe ntuka ahubwo mvuga jewe ivyonzi simbesha ahubwo ndibaraguza kwibaraguza ku batabizi n'umuntu avuga ivyabaye gusa akabivuga mu gihe bidakenewe canke mu gihe amaramaje nyene kubikora kuko ivyo bikunda abana nk'iyo mwatetse kera abana batetse nk'inyama muhiri wabo wasanga kana gaci kagenda mu babaye kaguma kavuga ngo Bona gupinde twatetse iki Gwego mama winyama rero mama yasha gukubita kuza ntuzozuri baraguza ntiyavuga ngo wabesha okay yavuga rero uyu munsi sinje kubesha ndaza kwibaraguza kweri sasa Senga Media umuntu wese asengagira subscribe nimuze kuvuga ngo mwatumi mpagani je ndasenga guys je ndabizi Mayeri. Okay Mayeri, uno munsi muri filime y'u Burundi ino misi tumaze imisi tubona amaransema officiel agiye atandukanye aho kuri ransema officiel ni dondoye sinidondoye kwanze riga ari abantu bambonye uyu munsi ariho nk'umuntu kuri Senga Media ari hagikorokera ku uyu munsi ari ubwo bwa mbere abonye ikiganiro kuri Senga Media agakubitira agashikira ku kiganiro canje reka rero mbanze ndabidondore nta kibazo bwo mwanya ni kwawe Mayeri Kiramvu amazina y'inyakuri nindi warugira Amos umusore avuka mu Giheta mu ntara ya Gitega ego urumva mu mavukiro y'ireresi ndundi mu ntara ya Gitega kweli hampande yaho nkaba ndi umukinyi wa sinema
nkorera sinema zanje nyene ku rubuga rwanje witwa wanditse MAYERI TV show yego ucurubona direct kweri aho ndahejeje nka nkina no mu mareresi agiye atandukanye abakurikira ireresi noneho ngaho ntibirirwa barabaza vyinshi uri n'umuhost utazi nutaraba ireresi ndundi rero uyu munsi ndabibutsa rero ko wantumiye nk'umukinyi wa sinema ndabizi rero uyu munsi ndumukinyi wa sinema ikibazo ca mbere waruvuze ati kirabaza gute ikibazo ca mbere kivuga giti hamaze imisi haba amaransema officiel agiye atandukanye twina tubana mu tuntu tumeze nk'utu insolite Mayeri ico kintu arakivuga kiki aka insolite kambere muri ransema officiel yo kwa Mimimire uwitwa Amede Manirakiza na X-Ray barabankira ni X-Ray ba bahe bose babiyake bamenya iti barabankira kwinjira imagine aha ntimuriha kandi muri iyo ransema officiel ya filime agomba kwerekana yitwa Kiramunda umuntu w'umudirector ni Amede Manirakiza cameraman ni bivuze cameraman mwenyewe none ahubwo je hari ikintu natahuye hageze guprojecta ninde yafashe ya mbere kuja kwerekana sinema ico gihe bari bamaze kubinjiza yego oti hama rero bacama barabankira kwinjira wowe nka Mayeri ico kintu kikubayeko wari gukora iki canke wovuga iki kuri Amede apana tikimbayeko uko je nticombako uko je hanu ngiye muri ransema ntingiye nk'umukinyi ningira nk'umunyamakuru bivuze jewe ivyo ntibigera bimbako ubanya nkire kwinjira hano rero ravuga wishire muri kijya kibanza jewe rero yari gukora iki Amede n'umuntu mwiza yaratekanye aravuga ati reka ndindire batuze canke reka ndindire imbere yo kwisobanura araje ahantu ari kurotuno twiwe jewe singiye kuvuga ico nari gukora ahubwo mvuga uko ndavyumva yego urumva nagahaze aho kari mbega imvururu yabaye aho hantu niyihe imvururu yabaye nuko aho hantu rero aho nyene ukwishura Amede na Mimi ndabizi bameze uko kuko Mimi yita Amede ko ari brad fada so wawe mu cyongereza bamita gute ni fada canke daddy oya ni fada fada daddy ni abiri ni fada rero Mimi na Amede babanye neza cyane ico ca mbere no kivuga no gishimangira kuko nta munsi ndumva Mimi aja kuri media avuge Amede nabi no mu buzima busanzwe muteramye nk'ahantu hatandukanye nta munsi Mimi wo kumva ari karavuga mu bunugunugu mu bwongoshwe ngo Amede n'umwana mubi kandi na Amede nyene nta munsi numwe yigera avuga ngo Mimi n'umwana mubi ikosa rero kuba Amede baramushubije inyuma bakamwankira kwinjira na X-Ray bamu ryabaye muri staff yari yateguye ivyo bikogwa bo kuko Mimi yari nk'umuntu yakoze mariage uwo munsi w'umugeni umugeni rero ahari ntabajeje kwakira binjira mu gihe rero so wawe yoza uterekanya tuni papa muzo muri karengane ikosa ntirija ku mugeni ahubwo rija ku bantu bari ku muryango none nagomba mbaze abantu bagira amaransima erega umengo saho nyene bamwanye kwinjira oya no kwa Fani Ravine saho gusa no kwa Fani kuvuga babose ngomba ndabavugira icari sinca ku ruhande urumva kuko kuva kera jewe ingiye mvuga kunyene n'ubu ndacavuga kunyene sinzohinduka ngo nuko nkeneye service ku muntu ninaza kukwaka service ngo nuko nakuvuze neza kuri media urayinyima duhere kwa Mimi Mireye rero none Mimi yari nanamu yafata abantu batazi Amede abashira muri staff ngo mwe muje ku muryango gushikaho Amede aza bakamusubiza inyuma bamumaramaza imbere y'abafana kuko si Mimi si Fani bose nta numwe batakoranye na Amede yaragize icakora inkuru nshasha Amede yahoze muri groupe yo kwandi yo kwa Fani hari kera nyaka muri groupe iyo iziza WhatsApp yini ngomaza tubarire tubwiriyo yego yima aho rero
Fanny Ravine ntiyari bwitwe mama rawo nk'uyu munsi oya yarakiri Fanny Ravine gusa bikora neza kuko Fanny Ravine je kuva ndamumenya bakera n'umugore abikora neza ico gihe yari inkumi oya yari yaravyaye bivuze yari umugore yari umufiyeme yego yarabikora neza n'ubu aracabikora neza ko kantu mubanze mu gasevinge ndazi ko mwumva bibi gusa rero ico gihe Amede ari hariya aye neza na neza ari muri groupe yo kwa Fanny hazi ikintu kivuga giti nta niki yundi muntu izojamwo bivuze na Amede kugira bamukure muri groupe ya Fanny yasizemo linki asizemo linki baca baramukuramwo wakuyemwo nawe canke ndamuvuge ni Fanny yamwikuriyemwo aho hari kera hari abavyibagiye bari mwiyo groupe muvyibuke yego ni Fanny Ravine nyene yamukuyemo bwiyo wenyene mama rawe gusa ntiyabivuga be mama rawe kwabaye mama rawe amaze gushinga ugwiwe ndabibutsa ko ari umu influencer ni best influencer ako kantu best influencer bivuze umu influencer mwiza vraiment arabibereye mbanze menyesha abantu bose bavuga ko ati umu influencer mwiza mubanze mubihagarika ivyo bintu abigeme bakeneye kotegise kwa Fanny Ravine abantu bakeneye ibintu nibi bije bitandukanye abantu bakeneye dekoro bafise urubanza kwa Fanny Ravine abantu bakeneye ko ibintu vyabo babamamariza bikagenda neza muri solution couple kwa Fanny Ravine kuko bafise abafana umuntu akeneye gukina film akamenyekana kwa Fanny Ravine aho rero iyo ni promotion ngize akomuga saving kugira ngo tugende perpendicular parallele okay twagiye rero twari tugeze muri groupe ya WhatsApp Amede baramukuyemo baramukuyemo kuva ico gihe groupe za WhatsApp zose z'abagore zaje mu nyuma nta linki we ushiramwo nimba hari groupe ya WhatsApp imwe y'umuntu w'umugore ushiremo linki urabe ko badaca gukuramwo haba kwa Fanny haba kwa Mimi haba kwa Rivera haba abagore bose bakina cinema ushizemo linki baba bagukuyemo kwa Amede niwe muntu wa mbere dufisa abafana batari bake ushizemo linki ntangorane yego kwa ntuze kwa Abera ushizemo linki ntangorane iyo muri Moria ushizemo linki nta kibazo kwa Sabasi linki nta kibazo ariko abagore bose bakina cinema yego kwa Constance ushizemo linki aranagufuta ebana ugenda ugiriweko aha rero ndiko ndavuga abagore ntimuvuge ngo je niko ndababonera nyikosora uti ndabivuze kubera iki nta terambere na ritoyi twoba dufise mu gihe tudashaka gutezanya imbere umuntu mureke ngo ashire linki muri groupe yawe ako kantu Mr Sami arakunze kukavuga yego kandi ico ni cambere cyo gusevinga nimba dukeneye kubikorwa ndundi bitera imbere twebwe nyene abarundi tubikora tubanze dufatana moko dufatane munda tureke kwihisha mu karisiya akaza kumva bakatolika hama rero aha dusha tugenda neza wavuze ngo ni senga Amede aha ndi umuvuga butumwa kweri umunsi jewe haleluya amina ubutumwa yego buri muntu wese ukina sinema ndundi ukabutariyitahura wumve uko basi upfuma umwaka mahera umushire muri community cyane nimba utamushize muri community mureke basi muri groupe yawe ashiremo linki yego hano umuntu rero mubanze mu musevinge cyane yego ndashiri no kuyasimina abantu amata ndiyize so tubandanye yego reka tubanze tugaruke gatoya hariho umuntu batazi yitwa Bedisi uwo mugabo araparataja mumurondere mumuhibiraka mumuharariza araparataja Bedisi je namuzi kuva muri Mori je nakinye cinema bita agasinema karaho oye naho ubwambere basizona naho rankora naronka amavyuzi 3 abi urazo cugura YouTube batana gafaranga wifite naronka 3 2 hama umunsi umwe arambwira ati we Mayere urya wewe ibikorwa vyawe ni vyiza habuze parataje abantu babibone wewe uzonkubite fangazi yakwereka umuti cyandakora agasinema kuri YouTube channel yanje banditse Mayeri TV show mushamukabona yego kitwa ububuzi uwo bakina cyandamo akarinki ndamutwara kwa Renine niho hari fangazi ryoshe ndamukubita fangazi urumva ndakumva acaraga parataja amavyuzi nayabona agenda nk'amacheresi bro ufise abantu amajana 7 bagukurikirana sinema yabigakwiza enka
ahabiha iryinyo mushe muriha kuko nimba mufise ibihumbi ijana mukaronka abantu ibihumbi 200 barabiye sinema yanyu nta bantu muba mufise nimba nari mfise abantu amajana 7 ico gihe yego ndakwiza enka n'abantu amajana 2 naravuze ati umusaza ari mu kazi kabisa yubahwe uwo ni bedisa bagukoreye partage ivyute zaduga nk'amacherisi urumva ni nawe manager ni nawe director wa Mori ya Channel TV ni wayisekere y'amategeko turaza kukigaragukako ntaravyibagira ahubwo dimanche okay kwanza niyo rasema dushikiriye ariko nubwo riko turagira kwiduranse mubanze mu murondere nabo abafashishije abantu mwese mu gifisa ama views make nabarya bafise menshi mu murondere kuko arabikora neza okay dimanche ro 13 yego ndi nyene habera ransema ya Fanira Vi ni muri source dinire bro Mori ndabubaha bateguye igikorwa na mikini iki gikorwa cy'uyu mwaka mani je igikorwa ndinze nkurira inkofero je cyamba burya ngo iyiza kubwagura imisego yibona ikizezu yego niyivyara mbe inki yivyaye amahasa bavuga ko yavyaye amahasa canke ivyaye zibiri inka reka tuvuge ko niyivyara zibiri uza kuyibona icibungenze canke igifisa amezi rero uyu munsi tuvuga ko Mori yayibungenze ubushuri ubwo bushuri nabwo nubu save the date niko wakunze kukivuga ro 13 z'ukwezi turimwo hazoba ari dimanche kuri source dinire hazoba hahi winjira n'akanoti kadimi ariko ngaruke mbaze nimba abo muri Mori yabarabonye ivyabereye kwa Fani n'ivyabereye kwa Minimire gusa bongira tuzobatahura kuko abita umuntu brata bamuhejeje hanze ari nawe rimwe yasizemo igikorwa bedisi nawe ari umugabo w'ubwanwa nk'abandi nawe yoreka kumuheza hanze gute noneho bobo bazomuheza hanze kuko baramaze no kuvyandika yuko azoshatsa koga muri piscine nuvuga mede baramaze kuvuga azocagenda muri piscine abaro jewe nka Mayeri Kiramvu je nkora kuri two wise TYS media murantunga ndiko ndavuga amajambo menshi ndibagira mura kuri TYS media ico gihe kandi attention ni ya manager wa Mori ya nyene sinzoraba ngo jewe ngiye gukorera ku kinyamakuru ca manager amede bamuhejeje hanze nazo musi sinzokora nzosha ntaha kubera ko nakagaye n'agasuzuguro none bro woza mu biganiro byose ahantu murasema hose ngenda bama bavuga ati mu director dufise mu Burundi wa mbere ni Amedemani Rakiza none mu gihe Amedemani Rakiza tutomu icubahiro yapfunikiye ngo nari ibihumbi 10 kandi yozana Amede wenye navuze ati wenzo gukorera sinema umenye yuko East Africa yose iraba ushuza kumuheza hanze ngo ntari ibihumbi 10 byo kwinjira ubwo nobwita ubudushi yego okay uno kuvuga Amede bakamuheza hanze nk'ahandi hose ubona aho ntuzokora najo musizosha ntaha gusa Mori ndabubahangira ntavyo bazokora yego kandi Amede bazobikora biki kigano uzogisohorejo babe baravyumva hakiri kare nimba bazobasohora nta terambere twaba turiko turakora mbega abantu bazokwita bakukuruke ryari mu gihe badatumirwa bavuga ati umuntu w'icubahiro yatugendeye umunsi ninaka ikibabaje ugasanga tike bayihaye umuntu w'umuririmbyi bamuhaye invitation ngo uzoze kwicara harya muri VIP umuririmbyi ugasanga batumiye ndega yeye Esanish ugasanga batumiye Satubifa batumiye Roriro batumiye bewa unde anguru mugini ndega yimwe mwibagiye bidondo oya bidondo ntari umuganwa ugasanga batumiye hariho nabandi bapete ngaha myisite uye warido bandisi ugasanga batumiye Petit Dani bamuha invitation n'amahera ariko umuntu yabaciriye inzira nubu atuma Amede umudirector wa mbere mwiza atuma igihugu cyacu kimenyekana bakavuga ati director w'intore ntindi yarakoze birashimwa sinema yabaye ya kabiri muri mu marushanwa y'ico gihe n'izindi zaraje nyuma ariko ya mbere muri East Africa bakamuheza hanze none icubahiro tuzatuhana kizoba kiri hehe mbega twe tuzoba tuko dukorera iki nimba ari ikintu cyambere dukorera ngaha muri industry ni icubahiro yego
kuko bajya bose hamande yo kurondera amafaranga nico bari kwimwe kuko bamwe muri bo nta mahera babuze ubu tugomba tuvuga ko Fanira Vina Kenya aza gukina sinema ngo nuka Kenya Jame Daravi Norasike nta ahubwo ndashaka kumenya nk'ubu nka Fani bamuhejeje hanze nawe byogenda gute acataha kuko mumva yamwihoro bamwicadirije inyuma kuko yari yaje yacerewe yaciye ataha aho ndavuze ndahejeje sevi yaciye yitahira kame mu legend ntiyicara inyuma ahubwo ngira habaye kwishurana nawe avuga ati ko mwampejeje inyuma nanjye ndabahetse inyuma ahubwo y'urubugi bro size tukanya ntanzigo birimwo okay aho rero twari kucyamaransema tuvuze twovuga ntitwoheza gusa ico nanishatse kuvuga guys twese ubu turaba legend na je ndi muri legend kuko na David urubuga rwanje Mimi Mireye rampaye invitation arambwira ati Mayeri uzoshike muri lancement yanje bivuze je iyo ngenda nari kwinjira media gasigara hanze kubera je nari mfise invitation ari kwerekana nawe nta yari afise bro nuko ivyamaransema rero ico no babwira abo bantu banyene amareresi sibo bene amakosa yo kutinjiza media amakosa ari ku bantu baba bari muri komite bapfiyo babanovye batazi na industry baduha akazi twebwe tugende ku muryango tuba tuzi kini cyamamare we winjira impamvu rero babe batabaha akazi muhava mu bihombeshe ry'amahera bakeneye nta mwo batoreza kuri mucamare kabinjire ku buntu nico gituma bashagenda hariya muri side handi batazi na sinema bagacabazana abantu muri side hariho Mr Kani rero ya team ya Major barikora bizamo neza ahubwo congratulation muri side kandi hariyo uyu musore yitwa nde mutubari fungura Sahil nawe nari kwabikora neza cyane abasigaye sinda bibuka ntabonzi okay Jeff Sakandi gakuru ntaguciriyemo mfise inkuru ishushe y'umuruturutu je nkeneye kumpa ku muco nuko umukobwa yitwa Vyuka Cynthia ayaje gukina mu filime yawe baba baramwirukanye muri team kware ico kintu byagenze gute kugira ngo uwo mukobwa barinde bamwirukana kubera ko yaje gukina aho wahejeje uvuze uti sisi yaraje gukina muri filime yanje yego baca baramwirukana je ibintu byose ntanga karo uburorero bubiri buvuze ninde yamwirukanye ni Remi nice umugabo w'ubwanwa nkaje bo Remi akora neza cyane kandi ndamwubaha agiye mu kiganiro nta muntu numwe atuka Remi niwe wenyene yemera ati Mr Sami niwe yamvyaye no mu bantu n'imbere y'amategeko ariko hariho abantu benshi bavyemera mbo ariko sinumva ukuntu uwo Vyuka yamwirukanya aje kumfasha icambere Vyuka bro twakoranye imbere yuko bamenyana na Remi mu nyishu media kwa X-ray bam okay duhurirayo dukina ico gihe sinari bwase kunosa ntabwanwa nk'ubu nari bwagire nari ndabufise gusa umengo bwari bwinshi oya pana bwinshi ahubwo bubenje ubu gashako ndonka misa nkabusiga bo ariko tukiri ngaha tukiri mu vy'isinema yanje narigeze gukinisha abakinyi baraho nabasavye service ati muzoze mumufashe nsanga bavuye mu yindi timu kandi ikomeye iri hejuru yego mbaze nkubaze Remi Nice Company na Moriya Channel TV hajya tucize kuri kumunzane ni ikomeye kurusha izindi mvuge Moriya canke mvuge Remi Nice oya we atu udahengamye kuko je ndabivyo ku ruhande rw'iwawe ni utubariri kazi oya we banzo ubanza urabe ibikorwa vya Moriya ucuraba n'ibikorwa vya Remi Nice Company uraza kumbwira ati ndavye aba bantu babiri umusaudiya ni wareze canke umurusiya je rero je ngirageje kuraba ntaciye ku ruhande ngirageje kuraba ibikorwa Moriya Channel ikoresha amafaranga menshi igakora ibikorwa bike mugabo byiza Remi Nice umubyo sikirenga mugakora ibikorwa byinshi kubera ko ubu areka sori filime menga zitatu mu ndwimo mbo ariko mbe burya amavyuze tugiye kuyateranya yose izo filime nyinshi ntidusanga ngana na yimwe iyo wisenze niyo mpamvu tuko turagerageza kuraba ninde akaze gusumba ubundi tuza gusanga Moriya Channel impamvu ikaze uno munsi impamvu iboneka kwikaze bakoresha amafaranga menshi okay tukiraho je nabagije nti hagati y'uyu n'uyu ninda kaze ntituri muri analyse akaze mu buhe buryo rero muri jevuze mu bwoko bwa sine basi ninda afise uruganda rukaze ugiye gutira y'umukinyi boko akamahera menshi Moriyo kuri Moriya bafise amahera
je mubajije niyo reko ni bande bakaze wotanga amahera menshi bati umukinyi impamvu bari abo muri barahembwa kandi bahembwa neza yego urumva niyo mpamvu urinze ugenda kumusaba ntiboca bamugwa ku buntu kubera ko bamuhemba amahera menshi kwaremi naho bashaka kuba bamuhemba mbwa bakamuhemba make rero niyaza akumva wowe nyene murahuza akanaca nk'iyo hari ikintu womwungura gusumba icaro nka kwaremi yoza byorosha Okay, mubanze musibire ku rubuga rwa Nice Company mukore subscribe share na commentaire afise amafilime meza ako mubanze mukandike arafise inkongoro y'ikibi arafise ni nyinshi kuko naje murangenda gukinira iwiwe ariko nk'umuntu murangenda gukinira iwiwe yego urumva nk'ubufasha kamamagara Mayeri ngumfasha agaseni nkagenda yego nanje nkakora igikorwa nkitiza umukinyi asanzwe afise ahubwo na chano yiwiwe nawene yagiye gufasha nka jewe kuko vyuka ntiyagiye gukinira kwa Remi yagiye gufasha nkanje ariko agaca kuvuga vyuka kwa Remi ntahembwa ivyo ntavyo nzi n'amabanga yabo nimba rero ahembwa ntago yagiye gufasha agiye gukora ngiye kumufasha Remi ahora nkubita agafana ico ndakizi ni nkuko nanje niyaza kufasha je ntagafana nzomuhabwo nzomuhimba ico ndakivuze yego akandi ntuzogakate kuko mbuza yo kumuhemba sinzomuhamagara urumva okay tugaruke rero ku muntu nagiye gufasha jewe nanje umukinyi wiwiwe akaza kumfasha agashamubwira ati ko wagiye gufasha Mayeri kwa nyoko tuza turibukanya kwizi industry turimwo izi mbuga dukorerako wirukanye umuntu simwijuru umwirukanye oya nuko nimvira mu team simvira muri YouTube ubu abantu baragijutse mbo agaca amwirukana tugaca tuja muri Moriya ntari bwakinemwe n'umusi numwe bigeze kugirana ransema ibikorwa vyabo nkabiponda nkitiza abakinyi babo ababiri kandi baba ndi bo hejuru bakaza bakamfasha ariko manager wabo agaca mpamagara kambaza ati Mayeri vyagenze gute umusigura ati mutama bimeze uku agacambwira ati ahubwo nimba bari bakwemereye ko bagukirira iminsi 3 kugira ngo nkwereke ko muri yibanye neza n'abandi ndakwiyongereye ibindi minsi 5 kugira uheze sinema yawe bagukorera iminsi 8 basaba nkorera iminsi 8 urumva yego atarantiza na microphone kuko je nta microphone je nari mfise mu mic Bedi sasharavuga ati ahubwo kugira abakinyi banje ntibaze bamaramare bavuga ati bakinyi ibintu byafyatu zozutora kabumayike genda gukorera mukora ibintu vyiza mushiremwe amatwi Shumvira rero hagati ya Remi yirukanye umuntu atani cyo yamfashije nanje naramukiniye n'umuntu yaciye avuga ati ahubwo wewe ngugire mwabo bantu nindari umugabo ashaka ko umugabo ni Bedi si yagohaye ibikoresha agagwa n'abakinyi sawa rero suguca ubucumbe ariko abantu bose njenje kubamenyesha ati mu gihe tugifise agatima koko yo filime bibasha niyo kwandi je mu kuvuga ubusigaye nkoresha amazina y'abafilime agatima koko niyo kwa Sava agatima koko yo kwa Sava basi yego urumva itera ry'umutima ribatereremwo hati beat bagira ico bibwiye kugira ngo barabe yuko bohinduka kuko mudahindutse ntaho tuva ntaho turiko turaje nk'amakuma media ne tuzokwama media tuvuga dushaka gutera imbere tumere nk'abatanzania tumere nk'abahe tumere nk'aba none tuzomera nk'abatanzania urukundo abatanzania bagira tako dufise oya ntivyo shoboka ni muri Tanzania honyene umusanyi muhuramyi barabara ufise kamera kwamuhagarika bite filime yawe bimeze kurukuruku agacagara kagusigurira amakabandanya yego uzobigira no mu Burundi urabe nivyo shoboka umuntu aronka amahero amajana 3 agasakwira igisagara cyose agenda kwirukana bro jeje jiyo ndinze nja kuri media simba nje kuvugira uyu cankuriye mbanje kuvuga ikintu kitariko kiragenda neza yego bimwe byose bikumva bene vyo tukigenda ukurero sinje gutukana canke ngo ndaguteranye n'abafana nta muntu je naje guteranya n'abafana yego kuko n'abafana ubwabo barajijutse barazikomera ati bimeze uko bazi ubwenge ubahaye filime mbi baravuga ati iyi filime ni fyatu ubahaye nziza baravuga ati iyi filime ni nziza urumva yego kandi abafana nimba hari umufana wafutse
groupe yawe yasizemwo link agasabona link yawe mu groupe yindi arimwo acayica kwimisaraba akavuga ati iyi filime ntimuyizane ngaha mbo ako rero turacagenda guys turacagenda aha nta numwe adasikirwa nta numwe ntavugira kuko twese dukora vyiza na bibi naje nushaka ukangera ko uze kumbaza ivyo ushaka ndivuga nabi nongere nivugira neza yego okay aha rero turacagenda be twari tugeze twari turi kwibintu byo kwirukana Reminise ufirukanye kugira abakinye muri team no kubaha indero yawe ushaka ni vyiza kwirukana umuntu sindavyase ariko gushukwiza umunwa mu bandi bantu bose vyakoranye bro kwirukana umuntu nkavyumva mu ahandi hose yagiye yaca mu makampani agiye atandukanye n'ahantu bo muhaye akazi agacegenda aravuga ngo yanyikiye filime kubera agiye gukinira Mayeri mbe Mayeri isi umuntu nimba uyu munsi ndonka amavyuzi make muri industry no kubisikanya kubera je nkiza imbere nkitangura kuyuzanga aye nshitwa umuntu aje gukora bino bintu nashiki inyuma ya kamera yego nsavye ngo nkora ikiganiro bambwira ati barizi inyuma ya kamera kuko we nta suru uragira yo kuja imbere ya kamera kameme byari byo ndabatahu birega hariho suru yisize imbere ya kamera n'ibintu vyawe batavyumviriye kuko nubu hariho umuntu aza kuraba ikiganiro kubera sura yanjye yicara bamubitse neza ariko so je nakora voix ico gihe kandi ziryoshe kandi kunyene mvuga navuga ukunyene abantu batera comment ati mbega wewe wa mugabo mu gukora ubanza kunkura umugi je ntari umugini wabo ushaka gutira ko pihayi no kwiki kintu cyo gukoresha abakinyi basinyishe kontra bamenya ati tegeko tugira ko ngaha niri nimba ukeneye umuntu genda usabe yego umenye turi haya nayo urumva kadora vere umukeneye uragenda muri BM tukavuga ati nkeneye kadora vere baramuguha tutanga Emilio Edim ni Emilio Edim kandi niwe mukobwa akorera amahera menshi niwe mukinyi wa mbere bifise mu Burundi yego mimi mireye uragenda muri BMT mbuta muri BMT nawe nye sinze ko yavuyeyo canka ari yakiri kubera kumenga uye ntibigaragara neza turaronka gusa uyu umenga ari mu gwiwe rero iyo umukobwa ari mu gwiwe urumva bari mu gwiwe gusura mushikiro kavuga ati nawe narafise abamugenga nubwo yoyo bari mu gwiwe arafise abamugenga hakaba n'abandi bacirondeza babwati ubafise uvuga ati ahubwo ndose n'umuntu amuntira agenda kine ndatomboye wegenda ukine ahubwo bakubone none nibukeneye ko umuntu atera imbere umuntu basi abantu bafise sinema irenze bakaza kumugusaba ugaca winanamura ngo mpa Emilio Edimi ataraboneka mu sinema nimwe uwo muntu ninde azoja kumukinira wamubona bamukinishije agasende kubufigira ukaza wumva ngo myomyomyomyom yuko wenyene yatanguye gukina hariho sinema yaca kunyisha media yarimwo Jojo yarimwo Famba yarimwo X-ray yarimwo Banderasi yari ivumye bro ayi bagiye senti yacagenda kuyikinamo urumva apana ngo acagenda kuyikinamo yari mu principal wayo aranatwara ninda akina afise inda original ico giheremi ntiyari bwaze muri industry yarakiri mutagisi Vyo urumva yarakigenda gukina kwa ntuze Akesidana abamushimire yarakigenda gukina kwa Akesidana akamukinisha paritsi kinga hajya akagenda gukora tuzoze turi ku buzima bubi twaciyemwo dufasha nabandi guys uyu munsi ntubona urose ero zibiri ingahe natwe tuzozironka urumva ntubone wambaye ishanete wambaye iki natwe tuzozamba kandi zimeze neza yego turahari cyubahiro n'abandi bazoduha cyubahiro yego uyu munsi nakubwiye buri muntu wese Jero ndashaka kumenya nka Mayeri senti yabamwirukanye umaze kumenya iyo nkuru wowe wabyakiriye gute wabifashe gute kuri wewe byagoheshushe yihe kuri rebe yewe Remi yari umuntu nuba nano buramuba kuko yakoze neza kuko kwirukana sentia yirukanya ahubwo umuntu mwiza kumba baziyo yirukana mwabandi abantu ari karaduza kuko Remi mw'imbise ari karaduza abantu ari kaduza besi Ariko nyinshi Remi ari karaduza nyinshi cyane vraiment icyo ndakikubwiye kuko buri muntu wese ugakiniye kwa Remi kubera uburemi waje ko umuntu azana sabati muri sinema yiwe akazana kado abareze bivuze n'abakora
bakoresheje baraza neza shimira cyane jamari kameramani wiwe ari nawe director wiwe respect niwo manditsi wiwe jamara akora neza kandi jamara atera umugisha bakoranye asa amera neza rero cyo no kubwiye rembi je n'umuntanzi ngo ndamufitiye ego kuko naramwandikiye turasabana imbabazi namubwira kuko narakoze amakosa vraiment ego sinarinzi yuko vyuka akinira kwa Remi narinzi ko yigenga no kuvuga na vyuka ntigeza kubwira ati burya jewe nkina kwa Remi bimeze ukuntu vyuka avuga ati jewe umuntu wese twakoranye mu ngishu media nta gikorwa ciwe ntazoboneka noneho X-ray bam niyo ndero yaduhaye yatubwira ati muri ngaha ejo muzoba muri ahandi ntimuze myibagirane bivuze abantu twese twaciye mu ngishu media nubwo twohana ba mama bacu tugashwana ego twama twibukiyo twavuye urumva ego nta na rimwe uzosanga ngo twe turahuye turiko turaryana turahura tugasangira nivyo uburosi kiraka uwa mbere wiyumvira n'umuntu mwabanye muri media kuko twarabanye neza urumva yego hari umunsi urumva umuntu yakoze mu media agiye kuri microphone aza kuburindero X-ray bam aya wahe kabisa wahe X-ray bam kumba afise ibintu yubatse urumva abantu bubatse ibintu babe barayika baravyubatse rero twebwe iyo ndero twarose turayigendera sindaba ngo ndi kwa naka oya no urumva n'abantu bose bavuga ati ni inshuti za X-ray bam zinyishu media nta muntu numwe yugwaba urubanza rusanzwe yaba wabuze umuntu bo ahantu bitwa ibarabara bita kuri B13 ni nkaho twovuga ko ari ryo barabara ry'umugwa mukuru w'inyishu media yego babuze umuntu waryo barabara babuze umuntu bakagira urubanza runaka yego twebwe nyene turakota kamera tukagenda kumufasha urubanza ubu jewe ubu sindi mu nyishu media mugabo nta gusa ndiyo hagize ikintu igikorwa kiboneka cy'inyishu media ndaseruka X-ray bam aravuga ati ebana kwiri barabara turahakinira badufata neza yego tugende tubafasha urubanza babuze umuntu turaterera kweri ariko aba bantu bose izi sinema nyinshi zose ubona nizike badakinira mu quartier yitwa Buhinyuza kwibarabara rya B13 umuntu atazi B13 mu Buhinyuza kwa Mutama Banderasi iyo nzu nta film ni filime nke utazoyisangamwo nibake batahahurira bagiye ngo Mutama Banderasi abereke location uwo n'umugwa mukuru w'inyishu media hacafye ko na rogo y'inyishu media ari naco gituma twebwe nubwo mwagenda hariya hariho nabagiye hanze kandi beshi ico gihabaye ikibazo baravuga ati bro tugira ico dufashije kweri iyo nindero twahawe na X-ray bam kandi yatureze neza bari kumwe na president Mutama Banderasi abo bantu respect rero nta kuntu umuntu nk'uyo aje asanga ibintu vyubatse atazo kuntu vyubatswe asanze abantu bavukana abonye bariko barafashanya washasha kagirira tigenda ntugaruke iwawe oyaye wopumuheba ubundi muntu ari nyuma hakuheba famiye kweri urumva ako kanuze kukanyibutsa ko umuntu yavuze ngo X-ray afise umudigi nawe ndamuhenyina akantu rero ndiye ndakakubwireko umujama yitwa nyama ntarakibagira ndakagireko banzu rindi bro mube mugirindero umujama yitwa nyama araja avuga ati X-ray bam kuva hagiriye muri Tanzania asigaye afise umudigi ati sinzi yuko ari inya zaho zamuguye nabi sinzi nimba ari iki ati ariko icyo tubona nuko asigaye afise umudege muri kino gihe wewe rero nk'umuhungu wa X-ray kandi nkabanzi ko na nyama muri abagenzi icyo kintu wacakiriye gute bo nyama n'umugenzi yego kandi cyane kandi nyama ndamwuba myimisa arazi gukamera arabizi kabisa n'abantu bakeneye sinema nziza umurondere gusa ntaruca X-ray oyaye X-ray mu Burundi turacamufise urumva yego turacamufise kuko sinema zose akora zirisa amaransema hafi ashika kuri 5 abaye myiyi misi nimba ari nke murizo zitatu murizo yazigizemo uruhara urumva
ndavyumva turacagenda aho sinje kuvuga nk'umuntu yaciye mu biganza vya X-ray ngo nje kumuvugira nk'uko ari papa wanje urumva yego nje kuvuga ukuri jewe nzi kuko je hageze kuvuga sindaba ngo uri papa kuko naso wawe ari umurozi uravuga ati wewe uraroga yego kuko ntaco wowe uri kurafasha ababanye mu gihe so wawe aroga atinzi bifyiti ntuvuga ati yamara ngo mu musengere yawe yaromoye vugisha ukuri rero mbo X-ray bam nari mpejeje kuvuga yuko akora neza cyane X-ray bam urazi kuva niyo yatanguriye gukamera imyaka ebana nari yumvira kuza mu gisagara urumva kera cyane X-ray n'umuntu ayicubahira abantu bose bakuranye urumva mwatukana mwareka mwagirante kandi X-ray ntuzokumva ngo agiye kuri media ngo agiye guhana amajambo n'abantu oya ndamuzi kabisa n'umuntu ivyo muri we ibintu bitamwinjiriza ni zero mu maso yiwe rero kwitora ngo nuko ufise umudigi wari ukavyibuha nk'inguruwe ugasuza kuvuga ngo naka ngo afise umuzeze bro mbe iryo tera nagumye mbaza none ushaka kuvuga ko nyama afise umudigi yari yakavyibuha nk'inguruwe ugomba uvuga ko nyama avyibushe nk'inguruwe n'abahungu kuvyibuha kurya areka vyibushe neza no muboga oyaye abahungu tubwirizwa kuvyibuha kurya hari mungagira ibisusu utirero nyamafisi hindukira uraba muri kamera utirero nyamafisi ibisusu urumva apana kunsubiza inyuma hariho umuhungu agira ibisusu ne nyama ntafise ibisusu nk'ivy'abakobwa inimenya niyo ninegura imbere yuko tuvuga abandi turabanze twiraba bafise umuzeze umuzeze murazi carico umuzeze ninda y'umwana w'uruzingo agwanye inzoka imbavu zataramye yagara kurutwe none ugasha winanamura ukaja kuri media ukavuga ngo kuva gisiragiye muri Tanzania ngo afise umuzeze namye mbaza nti iterambere dufise ga mu Burundi nirihe tuzotembere kugeza ryari tuzokwiga kwicubahiro ryari nimba tukiza kuri media tukihamenyo ngo aho kuvuga ati X-ray bam yagiye kuduserukira hanze nk'umukameramani twuba iyumvire mu kindi gihugu baravuze ati umukameramani wa mbere tubona twahamagara mu Burundi aze kudukorera sinema ni X-ray bam ariko nta makuru neza dufise yuko aribo bamurondeye cyangwa ari yabirondeye nibo bamurondeye nimba dufise amakuru je ndafise kuko ndamwegereye hafi nibo bamurondeye tubwire rero gahunda yose kugira X-ray bam arinda agenda muri Tanzania bimeze gute bamurondeye bumvikana gute kubera ko benshi X-ray bam jewe sinje kuvuga byose kuko nta uvuga byose igikogo umuntu yagiye mu kitarahera uzusubira untumire ndabikubwire neza gusa Kicheche yamye arondera X-ray bam kuva kera kuva gikina vya bifire bivuga muganga Kicheche anatoa wazimu anatoa wachaku bamye bavuga namurondera je namandahari nabanicaye ngaha X-ray ari ngaha ari karanyereka ati burya suri bayifata kuno urumva ndi ngwangwa gusa amajambo nari mfise yaraya nyene urumva ndakumva cyane yamya murondera kuko X-ray baramuzi na Kramuvevo yamya murondera ni nko koza wumva ati X-ray imbere yavuye ngaha yagiye no gukora igindi sinema mu Rwanda no muri Congo no muri Uganda no muri Amerika kuko turamufise none ngaha ninde wundi akora image nziza ngaha mu Burundi bafise atari X-ray bam ninde muntu twovuga ati basi tugize amahiga mu Burundi y'abakameramani beza babirimwo neza bien bazi gufata neza umwuga wabo badakoreshwa n'inzara ega hari abakoreshwa n'inzara X-ray bam na nyama bohigana nyama mukuremwo nyama ntiyoza guhiganwa na X-ray nyama akoreshwa n'inzara kuko umuntu bro kuko inzara ikoresha menshi urumva inzara ikoresha menshi gusa nyama sinzi gituma inzara yari yarayikize ivyo nabiruka kera cirondeza niwe tukabana kuri stati nyama reka nkwibutse kuba inzara wayikize waronse ibirata muri mori yakwizera umudigu urushirizaho kuza ureke kugendura cafuza abantu nyamusiga yukora sinema nziza urumva zo kugwego ruri hejuru gusa umenya ko X-ray nawe akora iziri kugwego ruri hejuru cyane turi kuri Senga Media barazi byo gusera
gusenga Yego. tuvuze ahera mumenye ko hariho nahera cyane Kweri. tuvuze ngo uva mu bwiza uja mu bundi ico mu gifute bavuga tuja mu bwiza uja mu bwiza cyane Okay. urumva Aha. uja mu bwiza cyane rero extrait nk'umuntu barondeye muri Tanzania ni Tanzania Muri Tanzania nyene bakavuga ati mu Burundi iyi sinema tugomba dukore yoba nziza ikozwe na extrait abantu bose ibindi bihugu biravuga ati abanyamakuru bakavuga bati extrait mu kameramani wa Burundi anakuya huku Tanzania jameni kutumika si filamu ya mzee Kicheche sawa bakabivuga ariko abanyamakuru kandi baba bamwubashye abantu bose baba babubashye yego ariko kaza wumva abandi abasigaye ino bene guteka barinanamuye basimbiye kuri media ngo yazanye umuzezi bro mburazi urazi insiguro y'umuzezi wewe umuzeze ego ndakishwa nabakora kumenga karakubabaje kana nikoreka kumbabaza nubwo yari kukabwira ubundi je kari kumbabaza tube tugira indero mu byo turimwo okay mu Burundi dufise akaranga mutima dufise umuco wo kubaha no kugira indero urumva yego ndakumva hari umukuru w'igihugu yigeze kuza Cypriano Ntajamira yego yasiza kutubya ku kantu tugire discipline discipline mu ndeke discipline mu ndero discipline oya uyu munsi iyo yari kuba hari basi reka tukire twebwe mu byo turimo twari gusa tuvuga ati discipline mu bakameramani discipline mu bakinyi discipline mu badirector urumva mugirane discipline hagati yanyu no mu bajournalist no mu banyamakuru kuko nimba turabadirector twebwe nyene twadukwe kuhana imbere y'abafana yego ariko nimba umufana yaho aravuga ngo amede ngo akora sinema neza agashatsa bakagundanira ku muryango bamwangira ngo ntiyarisha ibihumbi 10 ico cubara azogisubira kugikurahe biragoye uyu munsi nkorera ansema Fanira vina nteriteka aze kuri ansema yanje shenda muheza inyuma solution kapu bemera shenda muheza inyuma buryo umufana burya nta kana zotana tikumbe Fanira vine arakirutse ni nkatwe twese ari muri solution kapu adugirira amapranka ni amapranka ni prank adukorera pranka arakiriritse bamusohoye ndeba kandi umenye ko abafana bacu nabo bafise kanoti umufana yaje VIP y'ibihumbi 100 akazabona amede bamuhejeje hanze ngo yabuze idimire yo kuriya kandi ari suko bayayibuze wewe yazanye mwibahasha ibihumbi 500 canke umuriyoni wo guterera ico gikorwa ucumuhereza hanze ibihumbi 10 kosa kagaira kamaramaza agasuzugu kireka tugenda aho twari tugeze twari ku muntu yavuze ngo egisere afise umuzeze muta gira ico wubaha egiseye nimungana urumva anakuzidi hapa naburaya urumva nanaho muzopfa muhuriye kubijanye no gukamera urumva nubwo azoba ari umutama wabundi baha kamera jugumira agendera ku gakoni nyama pro ntuzopfunganye gukamera na X-ray oya jame daravi ntibizigira biba ukora vyiza ariko hari udutekinike wewe utaronka hari udutekinike utarashikako genda wige ni nkuko nanje ntoza ngaha mvuge ngo jewe ndanganya ubushobozi mu gukamera na nyama no jendi musi ya nyama mu gukamera ndavyemera nawe mera rero kuri musi ya X-ray bam kandi se X-ray bam gusa nyama mu bakameramani bo mu Burundi reka tumuhe icicaro ca gatatu kuko hari abandi wowe ushira mu cyero cya kabiri nini ntawe nzi usari umuntu muri festival ibaje yiwe yabayambere afata ibaje neza uwo ni ribat mu Burundi nta muntu turankwa yikwije muri vyose ufise imaje nziza iswa n'ifyatu urumva ufise ako kantu gasevinge kuko tugomba twinjire mu kindi kibazo chama histoire nibijanye n'amayimaje n'amadwi ufise imaje nziza histoire n'ifyatu so n'ifyatu urumva yego ariko tugiye kwa X-ray bam bisa tubibutsa yuko turabire muri vyamaho intore ntindi kiramunda nta yindi beba yita imvuru apana imvuru hari yindi ndahazi izo sinema mugende muzirabe zose ni X-ray bam X-ray bam
257 production pamoja na Niji Pro. Respect. Kweli. Murakora. Muri abantu b'abagabo. Urakoze. N'abantu b'abagabo ndagasubiyemo. Okay, dusimbize rero. Twari tugiye ku kindi kibazo ndibazangira nico tuza gusozererako. Ego. Ikibazo je shaka ko dusozera. Ikibazo je shaka ko dusozera ko twetse n'ubutumira. Uno munsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi hari filime iri kiratera intambara. Iyo filime nayo si yindi ni filime yitwa Data. Ego. Umujama yitwa Kamani Jimba Kamani Indo ni Jibu. Umutipe yitwa Jibu. Jibu ajya amazi cyanke ni Jibu. Umutipe yitwa Jibu Films. Uwo mujama abaraje. Uganda gwe niko guyitwa. Mugira subscribe kwa Jibu Film. Okay. Abaraje uwo mujama avuga ati filime Data yafanira Vine ni filime yanje banyivye. Nako abandi afise filime ariko gusohora isa neza na filime yitwa Data. Uramaze kuyibona? Iyo filime jewe namaze kuyibona. Sawa, ivyemezo urabifise? Nta vyemezo mfise yuko bamwivye canke bimeze gute. Erega swate. Iyo abantu baje kuburana. Hati ivyo uhibuyo. Canke. Reka tubigende ko neza rero nabisigure neza. Aha, sawa rero. Aka kantu rero mubanze mugasevinge. Urumva? Mwamaze kumva kwanza ivyiza vyafanira Vine akora. Nabivuze sindabisubiramo. Yego. Ariko jewe ntabwo kiriyemo ikintu shaka kumenya canke shaka nawe kugira icyo kivuzeko. Kubafanira Vine yagiye kiba filime yo kwa Jibu. Ico kintu wowe nk'umuntu uvuga ko fana n'umuntu arenze. Cyago hayishushiye cyangwa ucakira gute? Kumva ko fanira Vine yivye filime y'abantu. Ko nikikurikira. Namye iki kiganiro ubundi uyu munsi twaje gukora uyu munsi je ndibaza baheruka kumbona imbere ya kamera kera ndiko ndihanangiriza abantu jewe yo ndinze nja kuri kamera haba ari ibintu byashegece abigwizama nkabiza kubivugira rimwe urumva ndakumva cyane rero jewe nimba nje ngaha wabuze ngo yindega ntuzi yitwa Jibu Mr Jibu ntafani yo kwiba filime wibi kubera iki rero atoye mwiba wewe akwiba filime yahe igihe fani yakina filime wewe ngira nta nivyo wari bwiyumvire ndakumva aho umvuza ati reka ito tubanze tucubikiko hariho je numvise kwa nani Nyama Pro yego bwana shima mu kiganiro c'ikinyamakuru nkorerako kuri 2YS Media mugende mukiraba ico kiganiro Nyama Jibu yararungitse ujye kwa Nyama ivuga ati bro yanyivye histoire yari gwanje we nawe wavuze ati na cinema nta niyo ndaraba ati birasa birahako gusa birafite imyaka ngomba nkubaze tugiye kuraba ama cinema ari muri iyi East Africa burya tugiye kuraba meshi nta yasangiye histoire nta bintu biraha usanga muri ibi ndavyumva birahari none ivyo barigeze kubivuga no mu ntore ntindi ngo bayikuye mu Buhindi ngo hari hisine bayigihindi sakurya baravuga ngo vyamaho ngujya mwana ngo warira hari aho ngo handi biri urumva ahubwo harakageso kazanwe n'abantu bamwe bamwe kandi katanguye aba promoter bo kugira ngo uvume uvuge umuntu avumye kugira ngo mudugireko kanatsinda n'umugani w'ikirundi uvuga uti adresse y'umukene n'umukire babana hagufi bivuze ubu tuvuze ati uba hehe mbaha mpande yo kuri Niweva Vista kubera ko iyo Niweva Vista niko kabare kegereye aho hantu mu kinama baza kukuronderera bivuze iyo none ako ka enegise kawe kari muzi uza kuvuga ngo urumva ngo ugiye bukiraba ngo hari negise ngo ya porota yaruje yahe ariko uvuze kuri Niweva tuhagaze shanza gutore poe babiheze rero yaragomba asohore filime yego azabona ahubwo yagiriwe ubuntu hariho udusende tumwe twagiye gusa atavuga atareho ndatomboye kugira njye amavyuzi neza reka mvuge yuko yanyivye histoire Fanira Vine yakoze sinema kuva kera yarakoze arakora urugo umupfakazi yari yamede yarakoze urugo umupfakazi yari Fanira Vine none niwe yari yanditse
yayanditse oyaye yanditse Amede sinzi umuntu yari yayanditse bakoranye canke ni Libati kubera nibo bayikoranye ni Libati rero mugabo ni Fani yari yayanditse sinzi mwabo babiri nibagende bayirabigira bashababona uwanditse wari yego kuko no kwandika rige bashira mu bubeshe bagashira ko ngo ni naka yanditse atigeze akora n'ikaramu rero gusa icozi coco urugo nta muntu numwe atayibo ni nyinshi sinema Fani yakoze yanditse wewe none zose yazikurabiyeko ariko no muhungu Jibo bavuga ati jewe nabashiriye project kugira ngo tuyikorane ndayereka umugabo wa Fanira Vinenorasike ntari wa gatandatu yego hama maze kuyimwereka ndamwereka n'abakenyi bose tuzokoresha ikintu bapfuye ngo akuremwo Sami bakuremo Mr Sami urumva aho naho ndakivugako sawa ndakumva ico mvuga kuri ico ngo bavuge ku ico ca Mr Sami niki kintu chaba barigendi bacu reka mbanze vuge ku barigendi hama kwa Mr Sami ndakigagarukako ndakumva hariho ibintu biha umuntu ufise agasinema ukiri hasi ukavuga ati muta nashaka muzoze kumfasha kwa mwaka gasinema uze kumfasha ukitira umukinyi runaka akaza wumva ngo bazuzanye histoire ngo ndabo kuntu yanditse ngo uzokoresha kamera ya gute ega ivyo ni vyiza kugira uzogira isura nziza ntibabone ngo wasubiye inyuma kandi ni vyiza kuvuga ati mbe histoire banzuzane ndayirabe ariko bo ntibashaka ngo bahe histoire bayirabe gusa bashaka ahubwo bace bayihindura bayikine bo uko bashaka nimba yabonye Mr Sami aho rowe ndumva uri kuraba okay nimba yabonye Mr Sami ari we yari principal yego akabona wewe afise sene nke ivyo vyarambaye ko mu filme twahuriyemo n'abarigendi kandi twarahuye mwiyo filime abona nije fise amasene menshi ya barayikase ngo yaye barampinduye sene jewe je baramaze kumpindura sene muri cinema baravuga ngo yaye ngo iyi filime kandi abarigendire ubaha bavuga biturije yego umengo nta nikibazo ngurumva urabona sinema irimwo naka turazwi ugashuza gushira umuntu nk'uyu imbere yego n'umupira awambara natwe tuzotera imbere gute mudushira imbere wana natwe ndakumva aho rero je ndumva uri kuraza ndumva uri filime bagaca bafata filime yibwe bakayihindura yose kuva hasi gushika hejuru wewe nyene filime wayanditse bakaguha ubuce kembwa rero ngo dukiniye kandi histoire warushaka none wari ukeneye umuntu afise isura yumaguye bagaca bayihindura kugira ngo haze gukina umuntu w'umudigi none wumva uzoba baba baguhinduriye iciyumviro inka kujya kumwana bashaka gutambuka bagaca bamugira ukunga gume yavuye ico kintu kuba legend naco si cyiza umuntu abazaniye cinemati girabe kugira unkosore kosorera ko ivyo yakuzaniye apana guhindura kugira wewe uje imbere no kuvuga ngo hama umuntu akuzaniye cinema naho ngo yikosore hama kacu yiba ukagenda kuyikorera ico kwiba niturakizako aho twari ku ruhande ko kuvuga ngo kuramwo Mr Sami none Mr Sami sumukinyi izina fise ntiyarikoreye n'umukinyi kandi mwiza cyane urumva abakinyi bose umaze kwita umukinyi buri mwiza ivyo wokina vyose bimaze kurabwa ukaronka amavyuzi uburi mwiza kuko nimba kubera umwe wese afise abafana biwe hari umuntu afise abafana basenga gusa babakizwa ebana abakizwa gusa aribo bamukurikirana nawa nubundi afise abafana biwe arabakozi bo mu nzu abayaya n'ababoyi bonye naribo barabasinemaze wiwe nubundi afise abafana baba motare gusa nubundi afise abafana babasuma bivuze wewe ufise abafana babasuma uri mwiza kuri bo niko turiko turakora ikiganiro muri commentaire haruza kuza Mayeri wewe ntubaho Mayeri rere haruza kuza avuga ati Mayeri vuga uko warashe ku ngingo warashe ku ntego cyubusi nta muntu numwe naje kuvugira icera cere ikirabura kirabura tumenera inda ku rukumu niryo terambere tuzoba ko turajamwe muri industry ya cinema ndundi mu gihe hatazoboneka umuntu aza kuri kamera avugisha ukuri yitwaje ngo nakasino muvuga nabi ngo ama service je unkeneye ko service urampamagara ndagufashe nanje nina guhamagara muyi wanje
uraza cyangwa usakurike kuko Imana hari ivyo yangeneye harakarimo kavuga ngo hari ivyo wambwiye Mana hari ivyo wambwiye Mana kandi ubwirizwa kubisoza urumva Imana ibwirizwa kubikora nimba Imana yaranyanditse ko jewe Mayeri nzoba umukinyi wa sinema nkarya hiti wewe mu Burundi ni wareka kuza kumfasha ndaguhamagaye umunyarwanda azoza afashe umukongomana azamfashe umunyamerika avuye muri Amerika avuye London wasi hari mbe bahita gute hari handi hasha muri Hollywood azoza mfashe urumva uzobona babahinde babandi bacakaranandi babandi batayi gashirov ico gihazoba hari abandi alhamdulillah uzobona abantu bavuye New Delhi baje kumfasha jewe filime je kiramvu wewe mu Burundi wase kumfasha guri legend ico gihe nzoba msa nkuhagaze hejuru yawe ngende ndakuraba nkuku ugaruka umbaza ati mbega nokora gute nanje abanda bashikire rero mubanze mumenye ko ari kubisikanya igikeru giteye umugere ubucunguruje uyu munsi hariho n'abantu urumva hariho abantu bigeze kuntira kamera nari umukozi nkuku kwawe ufata kamera ndatrepte ukagenda ukikamera je mu bunyamakuru bwose nama nkora nta mukameramani mbafise nkora trepte yanje na kamera ndagusabye ikiganiro akima cyangwa kigumye n'ibindaba ndakoresha invite udakiri hasi nkamukoresha nkamubaza bimeze gute nimba no nk'ivyuzi rimwe canka abiri enfer terminer enfer kwisha urumva si nkora kugira ndare ndiye nkora kugira ngo abo nkoreye ibikorwa bagira iterambere urumva nuko rero kiba kimeze ico gihe rero natora kamera nkagenda gukamera hari umutipe rero yaravuye mu ruganda yahora akoreramwo agiye gushinga ivyiwe aranyitura bro Mayeri fresh none mutama umuntu agomba service akwita mukuru wanje none mukuru wanje ubona gute uje kumfasha ukankamira nkiruka kandi nariga nkatoroka kwishuri nkagenda gutora kamera muri company nkoreramwo urumva bazi ko ngiye gukora ibiganiro nkagenda nkamutiza agakora nta na demire ya déplacement yama nkasubira nkayisubizayo kamera atakiganiro cyangwa ngashancano nkaronde buganiro mfundikanye nkagenda nabutwaye ndabibuze nkasubira nkavuga ati uyu munsi vyase hari kuruzuba nabuze ibiganiro bakantahura afere kwisha mugabo hageze aho aronka man umuyaga buryo urahuhuta ubonye uguhutiye ko rero ntusugenda ugaye abantu batarashikirwa kuko nimbuguhutiye ko uyu munsi hariho nundi uzohuhutira ko yeco kweri kurya imvura igwa mu murima wo muri Kongo abakongomani uwo munsi tukavuga ko bafise ivyo barya nimba imvura yaguye Igitega tukavuga ati Igitega uyu munsi bararya neza barimbura ibiharage ntitwibagire ko mu Kirundo higeze kubinzara imizura inzara hamwe tubaha ivyo kurya baza baratoza umusada ariko uyu munsi kiharage kirenze mu Burundi bacita Kirundo ivyo bintu rero muzohore muza muravyibuka rero nyamujya ngo buracabuga cyane yani urumva ndakumva cyane nuko yabonye ararose dukeyi atangisha kumwe nimba yibagije yuko tukiri muri vya bihe vya kera mani uru mwana wese buri muntu wese ahagaze agira iterambere ry'uwiwe kweri ahagaze hose nimba ari umuntu yahora aba mu nzu y'ivyatsi agashira kwa mabati burya bangana n'urya muntu yahora aba muri gasekebuye yubatse etage bose umunezero bari umwe babibinzi inzu zishasha era ari nanamura ngo mayegwe ngo gute mwene wacu ngo ko numvise nta kazo ufise ndaguhakaze ati nkubitidira umwana wa mama ati orumva wenzo gukubita akanoti amanda guhena kontra y'umwaka ati bizaba bimeze gute iyo kontra y'umwaka nta hantu namwe uzobure kuriwe kuja gukora filime ntuzosubira gukina zompemba nga rindira ndacakubwira turacageye erega ikiganiro ca mbere sha ahubwo narahombi nari bagiye gukora ikiganiro ngo mu telefone mbivugira imbere ya kamera ahubwo twaranagikoze na nyamuntu amuhigiturire niyagizora yaciye amuvuga ngo twagutelefone mu kiganiro baca bamuha inoti acareka kugisoma mu telefone
oya vyihoze ubu ntawe nza no kuvuga mwizira gusa bigirwa benshi bikumva bene vyo kubera twarabihejeje twaravyumvikanye vyaraheze gusa mbwirizwa kumuvuga kugira n'abandi bumvireho okay asara ndamubaza ati none bizoba bimeze gute ngo urumva nugutonda kuva ku wa mbere gushika ku wa gatandatu urumva ndakumva ati hama rero ati gikurikira nigiki ati nuko uzogenda uravyimba mwibarabara utaramutse umuhuye wese ntavyo guteramira ahantu hari hose ubonye irifo kurinda brand y'ikinyamakuru babubone nyene kurenze ko tuzogenda gukora mu modoka menya modoka ngwira hari umugenero na ahubwo yaranariwe nta ikibaho ahubwo yari imodoka itabaho yo mu vyiyumviye tuzoja gukora n'imodoka kuko ngurumva ngo igitoro kirahari ati mwana wa mama ati ivyo vyose akanoti nangahe yego 200,000 francs ku kwezi uyo kontra y'umwaka y'ibihumba amajana abiri witwa umunyamakuru wa rezo sosio uzoza imbere y'abantu ari uko wambaye neza uzoza kwakira ibinyamakuru bro muduha agaciro twebwe abanyamakuru kuri rezo sosio ivyo bintu twarabirengeye urumva namubwiye ati bro jewe iri zina mfise ubu narayivunikiye nta bihumba amajana abiri nabangikorera kuri TV online ntonda misi yose mfise kontra ntakina na sinema basigwa abantu bambonera igisi ereka bro hajya dukina sinema numunezero tuba turiko turiha twongera tuha n'abandi uza kumbuza umunezero wanje nopfuma mbona urumva ndayo ubusa urumva ejo mu gitondo nkavyukira imbere ya kamera nkakina sinema nkataha nkarya ibijumbu gusa kumbwira ngo nze gukorera ibihumba amajana abiri 200,000 francs mu gihe mba mu nzu irihwa ibihumbi 105 noneho wumva nzobaseranye ariko mu ivyo bihumba amajana abiri ushobora kuba watahuye nabi nimba yakubwiye ati jewe nzokurihira inzu nzoguhirira ratio yahe arafise akundihira inzu Mayeri wo muntu atari banga ninde muvuge mutubarire mutubwire vuga mani vuga meneri ndakurukuanga munda mutubarire navuze beshi mutubwire ntari ibimana meneri ndakurukumu bro reka ndamureke kuko yego nitwari bwaheze vuga vyiza tumumenye unarabira ati nitwari hinge mbaze mpeze yego icyambabaje suko yambwiye ngo yompemba 200,000 oyaye icyakobaje nigiki kubera amahera nubwo yari kumbwira ati ngo ni service yo kubuntu nari kugenda icyambabaje nuko yaciyaza mu bagenzi banje bose kandi b'abanyamakuru akababwira ngo shango Mayeri azopfa dateye imbere ngo namuhaye akazi ngo ndamuhana vase ngo arayirya ngo nibido y'igitoro bro Altera yitwa man ubiki gitoro gikenya kizimvye uwo muntu takineye kumumenya uyo muntu yo guhibido y'igitoro ni bedis no mudiasipora bedis yo guhibido y'igitoro man bureka kugereranya abantu bureka kugereranya abantu n'ubuntu urumva aya abantu bafise ubuntu burya oya gusa man agasaza mu bantu babajama yego ngo Mayeri ntazofa yishikanyeko mbe ahangeze niwe wahanshikanye wapi wahe na X-ray afise ico yakoze kugira mbe mpagaze imbere ya kamera ntazi imbere y'abantu avuge ngo Mayeri ntazofa yishikanyeko urumva ndakumva mugabo umuntu ata twe turakeneye kumenya umuntu ninde Mayeri mutubarire umuntu yavuze ati Mayeri naramusezeraniye yuko ntazosubira kumuvuga gusa mu badiaspora batonda muri ansema officiere benshi baba ari babiri bama bavuga ko bavuye mu ndege bavuye kuri Zion Beach twamanye ukazahumva ngo javuye ndamumenye yo ahubwo akakarunda kagarukeko uwo muntu ashobora kuba ari shema kihego Mayeri ni shema yo gaza papa gaza Mayeri ni shema mviriza bro ivyo vyihoze Mayeri meneri ndakurukumu jene ni giheko shema abantu bava muri niva uramwivugi niva na giheko abo ndibo ba diaspora babidufise umwe afise honest empire undi afise sabout medi yego ni mwabo babiri woro ninde ni giheko navuze ni mwabo babiri turashaka kumenya ni giheko vuga yego canke oya mwabo badisi tubwire yego canke oya ni giheko ni giheko
oya mwabo babiri ubwo rero nimba atari igiheko ni iva atari igiheko ni iva urakoze sawa aho twamenye kumenya atari igiheko ni iva atari iva ni igiheko oya deja bavyumvise yego atari igiheko ni iva surinya okay umudiaspora yemera akaja avuga ngo Mayeri ngo genzo guhimba 200,000 ngo nta hantu hamwe wemere kuja gukina ngo nta hantu ngo ntiwemere guterama n'abagenzi ibintu nk'ivyo iva wenyene mutima w'u Burundi niva wenyene urakoze nimba ndamubesha zamvugurutse nabandi nabavuze yego gusa sukuvuga ngo nivyo gusa kuba yaramvuze mu bantu ngo yampaye avase yiwe nagiriye ndayeneye nako ngo ndiyapfuma yima kamvuga nayenenyeko hampande yaho iva yarayigeze kumfasha nkiri muto mu bintu by'amakuru yego ari mu bantu bampaye impanuro akambira ati Mayeri koruku geruku akamunza n'aba invite ayarankoreye ivyiza vraiment kandi ndabishima kweri urumva ari mu bantu bampanuye ati Mayeri wewe uri umuntu kurikiranwa mw'iyi misi urakwiye kwifata neza yego ako kantu yarakambwiye ubona iyo agenda akavuga ati Mayeri je naramwigishije kwifata neza ubarameze fresh n'iburi nabukebuke ngo yampaye base ndayeneye nako uko no kusubiza inyuma bivuze ntagere n'ubundi muntu azompa akazi anyerekana nk'umuhemu okay twibuke rero ibyiza twakoreraniye n'abantu apana kuja kuraba ibintu bibi tuba twaragiriwe yego kweri Muhammad aho nta kibi yankoreye oya atari uko yagiye kumvuga gusa nkuko oya twari tugeze ko uyu muntu rero yavuze ko bamwibye filime ni nako kanushaka ko dutiba ko gato kantu rero tugasubira neza yego bro ibintu vya content twarabitsezereye ushaka content ushaka ko ibintu vyawe birabwa apana kuja kumara amazi umuntu yagiye agateka umutwe akandika filime yiwiwe ushuza kuvuga ngo yakwivye filime nimba yakwivye filime waramuhaye na sponsor yo kwikina okay nanje nshaka mubaze Mayeri nike kintu cemeza yuko batamwivye filime yiwe uzi gute ko atari mukuru ikintu cemeza yuko batamwivye filime nuko Fanira Vina asanzwe ari umwanditsi kandi azwi n'umusponsor nta musponsor rero dufise mu Burundi nka Fanira Vina w'umugore w'igitsina gore aserukira abagore bose mama rawo urumva ndakumva cyane urumva atari kamikazi yabivuyemo akagaruka yahebevye na filime baheruka kumukorera uwayikoze numva yarondeye umuntu akora imiziki bamukorere filime gusa rero urumva nta ngorane umuntu w'Imana ngati mu bintu by'Imana w'Imana araryoshe kuvuga kubera iyo agize n'inzigo cyumubwira ati rega Imana irakubona turi abantu b'Imana rero gusa birakaze biragoye ico no kubwira rero Fanira Vine yubahwe kuko numumama aserukira abamama ngaha mu Burundi urumva ndakumva Fanira Vine imimireye yego Kadora Vere abo nabamwe mu bakobwa bari imbere mu mwuga wa sinema ariko babikora neza ndakumva cyane Constance niyo Kanyana Ivete yego nawe n'umukinyi afise n'urubuga rushasha gutuka Kanyana Ivete nawe mu support mu mugiye subscribe niwe wenyene yugurura urubuga inyuma y'indwi imwe igihe akaba kugira ibihumbi n'ibihumbagiza sinema yiwe full move ikarabwa nk'isinema z'abari yigende tiko turabona ariko rero je tukiri kuri data nje nashaka dutebe hano kuri filime ya data no kuvuga ngo filime ya data ugerageje kuyiraba icyambere bavuga yuko ni story yibwe ikigira kabiri impamvu ntogafuta impamvu je ntogafuta nuko bene filime aribo Fanira Vine canke Nurase ntibarigira baza kuri media ngo bamubeshize bavuge ko atari byo canke ari rero nakwisurana n'ingegera nico gituma uyumuzi na nihe mpamvu ivuga yuko ari ingegera okay none Fanira Vine ushaka ve hariya na Nurase ke adatanga ukuri baze guhangana n'umuntu afise amavyuzi nibaze batanga ukuri twe duhagaze ku mavyuzi duhagaze ku kuri nibaze batanga ukuri umviriza nkubwire ndakumva urumva yego turuwafa n'uruganda gwikwije ni brand kaze niboza guhangana n'uyu mugabo mbe wavuze yitwa nde yitwa Jibu yitwa Jibu yavuye mu kigasere ngo nuko bankurumogi gwari gwamuhize nimba yaranyoye urumogi akaruhaga akabona ko kugira filime yiwivugwe yoza kuvuga mbe ngo hanya bamufutiye video zingareke ngo zimwe harimwe mu rumogi ngo izindi harimwe iki harimwe ngo izarimwe bukingirizo n'amaraso none utuza bro
kre yindi content ureke gucafuza abantu je nanje umviriza nakubwire iterambere rya filime nanje nuko nyine mugabo ikintu kimwe ntago ndakora banza unyumvirize ikintu kimwe je ndiko ndanga kandi ikintu kimwe ndiko ndahagararako nanje cyo nanka nico cyo kuvuga yuko filime yibwe nande kuva niyo yandikiye tuvuge rero ko Fanny Lavine atazi kwandika gushikaza kwiba histoire nk'iyi tugerageze rero turabe sivyo hari haheze imyaka ingahe Fanny Lavine yarahevye gukora filime Fanny Lavine imyaka ingahe none niyo myaka yose uvuga yari iheze Fanny Lavine ntiyavuga byaramunaniye byaramunaniye nikuzi oya reka nimba rero bitari byaramunaniye nimba bitari byaramunaniye sivyo ntiyandika kubera inzara urumva yandika kubera simemuke ndamuke ntiyandika kukashonje undi nk'abavyuzi ndarendiye Fanny Lavine arafise ibindi bintu akora bro afise ama company menshi Fanny Lavine arafise abantu afasha benshi arafise abakobwa yigisha gufotora bro arafise abahungu yigisha gukina neza gusa ikibazo nuko tutarababona bagiye gukinira handi hejuru nico ndiko ndashaka kumenya rero abantu yigisha gufotora canke yigisha gukina neza abo bantu amaze kwigisha bari hehe no bari hehe sibiri ngombwa ngo baze gufotora no kubikorera ngaha tuba tubazi nimba bafise yigisha gukamera bari hehe rero bari hehe barakora mu yandi makampuni ko tutabamenya barakora mu masokretariya kubera ikiro tutabamenya muri cinema arafise n'ibindi bintu akora amakotegise umukobwa bikugoye muhamagare aragufasha arafise n'impanuro atanga ku bakobwa bitwara nabi yama yahanuye kuri no solution couple solution solution cup yego ariko biga iyo ni idea no rask ntabwo yari Fanny Lavine ubizi gute kubera ko Fanny Lavine na no rask kuyu munsi batandukaniye he umuntu n'umugabo wundi n'umugore ugomba utanye ivy'Imana yafataniye umuntu n'umugabo wundi n'umugore sawa rero ivy'umugabo n'ivy'umugore n'ivy'umugabo ariko solution cup yo turayizi ko ari ide sawa ya no rask kubera ko kuva kera no rask yitwa solution none nimba no rask na Fanataho bahuriye gutu uwo muntu avuga ko yavuganye na Ntare gutavuga ko yavuganye na Norask katavuganye na Fanny Norask yaramwibye baramwibye histoire ntiyibwe mu nyumve neza iki kintu ndacagihagaze ko nubwo hazoca imyaka n'imyaniko okay twagiye dusigure neza rero histoire nkazijya z'abana bafatwa nabi ni nyinshi kwisi yego ide nkazijya ni nyinshi urumva nimba byaracitse akaba ubuntu bugongana ntazashavuge ngo histoire yibwe oya vraiment okay uti ntiyibwe gute ide nkirya hari indirimbo yitwa mu Rwanda yo mu Rwanda ivuga ese kumwana menywa na nyina dataninde none ujya nawaze kureklama ngo Fanny Lavine yanyivye histoire titre ya filime n'amafilime menshi muri Tanzania mu Rwanda no mu Burundi asa n'ijya filime ya Fanny Fanny Lavine yavuze ati jewe nzanye histoire ya data arayiyumvira ni nkuko nawe kwicara ahantu ukiyumvira filime histoire ukayandika ugasanga bigwanyemwo niya naka sawa ndakumva cyane ushima rero atanayivye rero none tuzishire ku mavyuzi basi zirasa image zirasa bazikorera location zimwe urumva ariko tugerageje kwiraba ariko ikintu kimutakwiye kwibagira iyo filime ya data ko je nayikinyemwo iriya je narakinyemwo ndanayizi ko nagiye kuri tele nkabona ukuntu babiruguya ukuntu bazana kamera zine kuri tele ukuntu bazana amatara ama spotlight ujya yarayafise filime yakamewe na Truwafa ujya yakamewe nande kamera na Gisira okay na Gisira yoza ku kamera filime nkazijya bro tuba tugenda neza ariko we ikiboneka nuko uri kurayivugira cyane kwera wayikinyemo no suko nakinyemo ikintu kimwe tugerageje kuraba umviriza mbaza nkubwire hageze kuco kuvuga ngo Sami avemwo nakivuze ko ndavuga ati kosa ku bantu mwigira bari yigenda iyo kosa mwihagarike yego ariko tugeze kuco kuvuga ko ntuze yibwe ivyo bihagarare aho nezo woza wumva yinana yakaza kuvuga ko je namwivye histoire no muhanyina urumva kandi ntibisugiye ko bro muze muradutahura ntihagire munazogaruka ngo filime yibwe nta filime yibwa ahubwo nagira n'amahera yayikoresheje IWACU yamuha ariko nubwo bimeze uko turabye ijya filime data tukaramana filime ziriko zirasoka kino gihe z'abantu bari ku rugero rwa Fanny Lavine ijya filime iri hasi cyane sawa be uramaze gukora filime ari wewe uri nyeneyo umviriza uburuhugira umuntu wese atarakora filime ngo yumva uburuhe buri cinema yumva umuntu kuntavunika erega naje kera navuga uko ariko maze gukora cinema nkumva ukuntu uvunika
urumva urondera umukinyi uwo warondeye muvuganye azoze sambira akaza saa 7 z'ijoro saa 8 akaza saa 9 z'umugoroba niho wumva ubuhe bwa sinema nibitangaje rero kumva abantu kera nahora ntukana nk'ubu ndashamvuga ngo abantu biyimbwa gusa ntavyo mvuze kubera ubu wamaze kuvuga bya oya je kera nkitukana nari gushamvuga ati nibitangaje kubona abantu biyimbwa rero bazi imbere ya kamera bagasha bavuga bati ngo twibwike filime sawa uyo muntu wawe basuvuga nimba yaribye filime uzumuzane ngaha nicaraha nawe yicaraha tuvugana siguriye ukuntu filime yibwe na hamaduhangamura n'amaso mujyandi ico ikiganiro gikurikira urumva genzo muzana amaso mujyandi ansigurire ukuntu filime yibwe azani cabona nanje nzani ikindi je mvuge ko filime itibwe nerekane n'ibituma nawe azane n'ibituma mbere twosanga naho ari we yayivye siwe yasohoye ubwa nyuma ahubwo bwa mbere yasohoye ubwa mbere bivuze rero yabonye amavyuzi yamujwengeyeko avuga ati kugira iduke bikamvuge ko bisa none fanira vine yoza gusohora inyuma y'umuntu ngo yasohoye filime bisa oya vrema kandi ako kantu ko vuga ngo fanira navyumvise mu manyamakuru benshi yego abantu mwese mwavuze ngo isinema ya data ifise image mbi abantu mwavuze ngo muri lancement ngo ntivyari biryoshe ivyo bintu mumaze muhagarike namwe mugire lancement ziwanyu tuzize ngo turaba ukuntu zisa muzane sinema ziwanyu turaba ukuntu zisa icyo sinema sinziza mugende kuri page murabe penti sisi we bapondeye muri lancement ko yazanye image mbi ntiyari yakamewe na nyama gushikaho yegera kuri urabona projecteur aho ibiri azaraduza volume yongera amanura urumva umuco wiyongereza amanura uzi kumanura umuco na telecommande we urumva kubera iki nimba rutambara nimba rujya bagwita gute ujya project ako hari ukuntu rufata filime rukayigira nabi barabidusiguriye mu nyuma mu biganiro turavyumva turagenda kuri YouTube dusanga filime ni nziza Jeje murabe data kuri YouTube channel ya Truwafa murabe kunisa neza murabe kurikiranwa murabe ama commentaire yayo data ikirubaka imitima y'abantu benshi uyu munsi ari abantu bariko barafashwa hari mama barira bavuga ati bakavuga ati generatoye umwana yahuye nizo ngorane ariko je ikintu kimwe niko umwana kina neza nka Joshua arira kabibamo kabififa urumva abakinyi beza nka Mr. Kani abakinyi beza gafanira vine yebera gukina yapfunitse izo sene zikina baki rero ico kintu ndiyamirije umuntu azakavuga ngo bamwivye histoire nubwo ntari kuba nakinyemwo uyu munsi nari kuza franchement nkavuga ati nta histoire yibwe ahubwo nta muntu we numwe yikwiza kuri histoire tugiye kuraba histoire zose z'amasinema yose usanga hari ibintu bigenda bisa ugasanga bigenda biragerageje kukumviriza wewe usa n'umuntu uri kuvugira fanira vine swate sinze ko abari kintu muhekeneye ko canke yuko kuba ari kubera mwakinanye filime none nanje ndashika kumenya bano bantu mwitwa yuko bataratera imbere baze bibwa hama habura kibavugira ni kubera ko bataratera imbere kubera iki rero mushaka ngo babafukame munda bareke cyambere umaze gushira kubaka urubuga rwawe nuko go barufise umuntu umusubscribers umwe iryo ni terambere rya mbere ahubwo shufata uwo musubscribers umwe wifotoze ukore cover wandika uti jewe nakaguru manike mwikoma uti jewe mfise umusubscribers umwe kuri YouTube channel yiwanje kuko nama ndabikora uko hakoroke ko umusubscribers hagiye kwijana mfise abantu amajana 5 hakaza ko amajana 6 ndakora kava nkavuga ati merci seigneur pour les subscribers sisa urumva hari abantu uzamva ngo urya muhungu ngo nimbwa ngo yararushe vyahehe uzi umwaka namaze nifuza gutunga YouTube channel urumva bagende barabe Mayeri TV show ndabashira ku tuntu turyoshe ndako yego urumva hariho n'ikiganiro cyitwa East African Talent nije cyanyane mfise ibiganiro bivuga mu Giswahili mu Kirundi mu Congereza no mu Gifaransa akona kantu ahubwo uzokanyi batenzoza avuga ati bakanyivye
nawe ariko nawe so agakreatings ninde yagakre none hari abandi bantu babikora bandi benshi bavuga amazina si ngoma mvuga amazina hano hanze none oya atari TV z'amantu zeye aya ma televiziyo ndabibagiye ukuntu bayita urumva naho ne ntibafatagwe ikigane bakigira umurava baba bafise amakuru mu Kirundi bafise amakuru mu Gicongereza no mu Giswahili ariko jiba ari inkuru imwe umwaka yivuga ko ubwo nyene twicaranye twese jewe mvuga Ikirundi urumva na Beka avuga Igifaransa na Beka wundi avuga Icongereza na Hassan Mateso w'Igiswahili umuntu aturuka muri Tanzania hariya kwa Kicheche hariya Israel ari karakora sinema nyiyi misi urumva ariko iyo sinema tuyitegizo biryoshe urumva akoza kantu nakreye uzokanye bazogenda mubwire sinzoza ku mamedia zogenda mubwire ati bro we wanyivye vyemere wanyivye creation gusa nyene tugira creation kugira ngo abandi bayibonereho yego none nitwokwemera ko uyu koresha umwanya hari wundi umuvumbuzi hajya ni Landry promoter burya abantu bese ntibabigiye ko yego jewe sinaje mu ibi vy'amakuru bambwira ngo wakaroro tworabira ko ni Landry promoter none tureke kwemera ko yakeye content yo kupfumburana tureke kwemera ko bakeye ama content yo kugenda uvuga umuntu ibintu bitari ivyo barabikreye yo tugenderamwo twemere ko babikreye ariko ntusuva hari yuva wahimvye urumogi wahevye gukora ubudanse usuza ngo bakwivye ariko je ndacagaze ku kintu ca Jibu we kubera ikushaka yuko Jibu yemera ko batamwivye kandi twebwe nanye navyivuga ati je baranyivye agasobanura n'ingene byagenze kugira ngo barinde bamwe akavuga no kungene yabahaye history yiwe hama bagahita bayimwiba bro ako kantu naje ndikonanira kuvuga urumva jewe ndafise sinema yitwa ubuzu wo bakina basi okay je navuze ko nza kwivuga basi mu bantu biyiba je nariyivye basi reka je mbaze nivuge ko niyivye urumva kandi uwo niyivye ntarantera copyright ntaranamvugisha nyamedemani yakize narafashe titre yiwe cover yiwe ndandika intore ntindi urumva yego ndandika ko ati intore ntindi abakinyi biwe ndiba na video ziwe ndashiramwo n'amajwi yabo ndashiramwo urumva ndakumva nta na rimwe yigezaza ngo wanyivye sinema bivuze ukiza kuri media ukavuga ko bakwivye uri ndushi tube tuvyemera rero nimba barakwivye bro mpore cyane fanira vine ntazobura amahera yindi yakababaro urakoze uri kuravuga ngo tumarire ikiganiro sinzi ngo abantu tujangiye rega tumarire ikiganiro ndabibutsa ko turi kuri Nova Vista rero nakabare keza tuzore twavuga hano dukoreye mureke kuza muragira umutima mwaho mwakoreye nariko bavuga nariko bavuga ndahavuze gusara abantu baje unyene kwakorera ibindi reka tubabise kubera nakabare k'abantu urakoze harabera karaoke harishengero hari nakabare hari na hotel nziza cyane ukeneye kuryama neza ni muri Nova Vista urumva yego aho uzamva ibirofa ngo ntibakurishe baturishe kuko umwanya baturetse dukorere ngaha twarahataye na bateri twagarutse kuyitora ikomeye nta handi hantu harakabari wota bateri ngo garuke kuyitora hari karaoke wumva ufise ama stress urazuka yimara ibiciro ni vyiza cyane ku nzoga byose ni vyiza cyane merci beaucoup mwakoze kuntumira yari mayeki ramvu nk'ibisanzwe abanyumvise nabi mubabariye cyangwa mufata uko nyene n'abanyumvise neza nta giturenda basavye merci beaucoup kweri okay abakuzi ba Senga Media TV ndabashimira kubw'urukundo rwanyu John to Aloys the Sniper yitugushaka wanyita umusniper nta kibazo wanyita Aloyizi nta kibazo wanyita Pon Love nta kibazo yose n'amazina yanje ndabashimira rero ku rukundo rwanyu mutwere ku munsi kuyundi ndabashimira kukungene mudukurikirana imisi yose ndabashimira kuri support yanyu nama nabivuga atamwebwe nta twebwe atamwebwe kandi nta mayeri hariya okay ibintu byose bibandanye bimera neza mubandanye mukubwa neza ciao ciao imana ibaduhezagirire.